Yes, abakuzi ba Iwacu Top TV reka ndabaramutse aho bukeye aho gugenda babwire ntimwiriwe. Nkaba nongeye nagarutse jewe ndi Jean Paul Dunia Le Monde, akaba ari jewe muri kumurumva rino jwi. Nkaba naje rero n'inkuru itangaje cyane, ibintu bitamenyerewe, ibintu twofata ko ari gitangaza cabaye ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Uno musi rero twavuye muri sport, ni yindi nkuru rero ndabazaniye itangaje cyane. Ndabibutse ko atahandi ushobora gukura amakuru agezweho atari kuri Iwacu Top TV. Yes, iyo ni inkuru itangaje cyane. Manzi ndagusabe wewe utarakora subscribe kugira ngo ufyonde kuri subscribe uzohore ubu wa mbere mu kuronka inkuru zacu zikiri zishasha. Utibagiye gukora like, comment hamwe na shares kugira ngo ibiganiro vyacu bishobore gushikira abantu ubeshi cyane. Reka rero nongere ndaguhe ikaze kuri Iwacu Top TV, mikaze n'abashaka kumenyekanisha ivyo bakora, ndavuga abadandaza, abarimyi, aborozi, amashira hamwe, mwese murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV kuko ibiciro ntibivunanye. Yes, reka rero nze ni inkuru itangaje. Ni mu ntara ya Bubanza. Ntara ya Bubanza hariya mu burengero, ni mu burengero bw'u Burundi. Habaye rero ikintu kidasanzwe, aho bivugwa ko umwana yaramaze imyaka 8 yarapfuye, yongeye kuboneka ari muzima. Ikintu kidatangaje, aho umuntu apfa bakongera bakamubona. Nkuko rero muri uko murabibona kuri aya mashusho, kuri aya mafoto ngaha, uyu mwana ngo yaramaze imyaka 8 yarapfuye. Nkuko nyina wiwe abivuga, yitwa Marie Chantal, niwe avuga yuko umwana we yaramaze imyaka 8 yarapfuye ndetse akanamuhamba. Muti rero bimeze gute? Neza na neza bivugwa ko abakenyezi babiri bariko barafa umwana aheruka gutogwa ku mutumba wa Rugunga, ni muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza, ariko arajya ivyatsi. Aba bakenyezi babiri rero bakaba bariko barafa uyu mwana, umwe avuga ati ni gwanje, uyundi ni gwanje. Inkuru rero zivugwa n'abavyiboneye, bivugwa yuko umukecuru ngaha batavuze izina, bivugwa yuko ari umukenyezi w'umushingana yitwa Hicurundi Emmanuel, aba ku mutumba Cimbizi muri komine n'intara ya Bubanza. Bivuga yuko rero yaratunze uwo mwana, bikavuga yuko rero yamutorotse, akamutoroka, hama agatogwa ngo hari ku musi wa mbere, agatogwa n'abantu ngo uwo mwana ngo yagenda yavura ngo yirira utwatsi. Abamubonye ngo baca baramutora, niko kumujana ku ishengero rya Fekabu riri kuri uyo mutumba nyene wa Rugunga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, bagatangura kumusengera. Ngo barasenga bakamuha utwo kurya, ariko ngo basamaye gato basanga ariko aririra utwatsi canke se icafashe cose nikitaribwa akarya. Muri make urumva yakoranye n'ibintu atagira ubwenge. Ikindi ngo ntiyashobora kuvuga, ahubwo yakoresha amasinye, ibimenyetso, ashatse kuvuga nk'ikintu yerekana ibimenyetso, kuko ngo nta jambo na rimwe ashobora kuvuga. Nuko vyifashe rero ngo byahavuye uwo mukecuru ava ku mutumba wa Cimbizi muri komine y'intara ya Bubanza, yaje rero akurikirana uwo mwana ariko aramuhiga. Bityo bamubwira yuko ari mu ishengero rya Fekabu, arahashika avuga ko umwana ari gwiwe,
hama rero yaje kugira ivyago acahurira na nyene umwana yitwa Marie Chantal avuka ku Musenyi ni muri commune Mpanda y'intara ya Bubanza. Uyu rero Marie Chantal yavuga yuko umwana ari gwiwe, anavuga yuko uyu mwana yamuhamvye mbese haciye imyaka 8, avuga ko yamuhamvye afise imyaka 5. Byumvikana yuko uyu mwana yari mu kigero c'imyaka 13 kuko yahambwe afise imyaka 5, ubu akaba hari haciye imyaka 8. Uyiteranije uca wumva yuko uyu mwana afise imyaka 13. Rero uyu mukenyezi Marie Chantal yaje azanye n'agafoto kiwe, abantu bose baremeza yuko umwana ari gwiwe, ndetse amaze no kumubona ngo yaciye agwe igihumura araraba. Hama uyu mukecuru nawe uyu mushinga nahica Burundi Emmanuel yashitse avuga yuko uyu mwana mbere yiga, umwana ngo ariga, ngo waheze indwi 2 amubuze, amwe akavuga ko waheze indwi 2, ahandi naho akavuga yuko haheze amezi 2. Akanavuga ko yitwa Nsengiyumva Rajabu. Akaba ari uko rero bivuga yuko rero abari ngaho bose bakomeye induru rimwe barengera kuri wa mukecuru, baramukubita kabisa, baramukubita arashaya aho igipolisi c'Inyamiramabi cashoboye kuhaseruka. Kimaze kuhaseruka ngo aca ahungira mu ngoro y'umugambwe uri ngo hino ku mutumba wa Rugunga, akaba ariho yaciye ahungira, ariko ngo bari bamukubise kabisa ngo yabaye intere, kuko bavuga yuko bose bamuzi yuko uwo mukecuru asanzwe ari umurozi. Rero bikavugwa yuko yaramutunze iyo myaka 8 yose amugaburira ivyatsi kugira ngo azoshobore kumukoza ico ashaka wenyene. Rero gushika ubu amakuru avuga yuko komiseri w'igipolisi muri komine Gihanga yashoboye kuhaseruka agatwara abo bagore bose uko ari 2. Uwo bavuga ko ari nyina w'umwana, no bavuga yuko ari waramutunze, uwo yamugaburira ivyatsi, bose akaba yaciye abatwara muri komisariya muri komine ya Bubanza, akaba ariho bari. Ivyo rero byose bikaba vyabaye kuri uyu wa gatatu niho vyabaye, ariko umwana akaba yatowe ku munsi wa mbere, akaba ariho yatogwa. Ibintu rero bikaba vyifashe gutyo. Iyo akaba ariyo nkuru ushobora kubashikiriza kugira ngo mwumve ibiriko biraba. Ni ibintu rero bitangaje, aho umuntu agapfa bakamuhamba hanyuma bakamubona akomeye. Ni ibintu rero vy'imoneka rimwe, ni ibintu bitamenyerewe. Sinzi nkamwe umwe wese ahaherereye mu kibano, sinzi ko ivyo bintu yari bwabibone canke se yari bwavyumve. Urashobora gusiga commentaire ngaho munsi, ukaraba handikirwa commentaire, ugashobora kutwandikira ukuntu wakiriye iyi nkuru. Iyi rero ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza, kuko uru rubanza nibaza yuko nyene umwana yazanye amafoto aremeza ko umwana wigwiwe, n'ababizi bose afise ivyabona vyinshi, abandi nabo bakaba ari vyabona babemeza yuko uyo mukecuru asanzwe ari umurozi, asanzwe aroga abantu. Nibaza yuko urubanza ruzocika vuba, hama natwe nka Iwacu Top TV tukazobandanya tubatohoreza iyi nkuru, tuzobabwire aho igeze nuko bimeze. Rero reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko muradutega amatwi kuri Iwacu Top TV. Ndababwire nti nta handi ushobora gukura inkuru nk'izi atari kuri Iwacu Top TV. Tuvuga ku buzima bwose, ukeneye sport, ukeneye ibijyanye n'iterambere, imibano, ukeneye ibyo gutwenga, amasinema,
bita amakomedi byose ubisanga kuri Iwacu Top TV. Reka rero ndabashimire cyane, ndababwire nti naho ubutaha. Ndabibutse ko yari Iwacu Top TV, utarakora subscribe cyangwa se s'abone abikore kugira ngo azohora buwa mbere mu kuronka notification. No kuvuga ngo ikiganiro tukigishirako buwa mbere mu kuronka ubutumwa ko cyageze ko gutyo ugashobora kucirabira mu ba mbere. Ndabibutsa ko n'utarakora like cyangwa se j'aime ayikore, utaragira commentaire cyangwa se comment bivana n'ukuntu n'uri mutahura mu zo ndimi zibiri icyongereza cyangwa igifaransa, cyangwa se share cyangwa se partage, aze abikora kugira ngo ashobore gusangiza inkuru zacu n'abandi bashobore kumenya ibigezweho. Reka ndabashimire cyane. Jewe nari Jean Paul Dunia Le Monde, akaba ari jewe mwariko murumva muri rino jwi, watumye nawe iri jwi rigenda neza nko mubyumva, bamwita Bizman Twaibu. Reka ndabashimire cyane, ndababwire nti naho butaha. Ciao, bye, hasta la vista.